Uno munsi nagomba dutemberere gatoya mu gihugu ca Cameroon. Tugiye kwiga yiki, tugiye kurabira hamwe ukuntu umukuru w'igihugu caho arambiye ku butegetsi n'ukuntu yoba yarubatse systeme yiwe canke yoba yarakoresheje ama strategy kugira ngo arambire ku butegetsi. Perezida w'igihugu ca Cameroon rero yitwa Paul Biya. Amaze ku butegetsi imyaka 43. Yagiye ku butegetsi mu 1982. Perezida Paul Biya ubu afise imyaka 92 kandi agomba gusubira kwitoreza ubukuru bw'igihugu. Nagomba turabire hamwe uko yakoze kugira ngo amara igihe nk'icyo cyose ku butegetsi, hanyuma turabe kumbure ko ivyo hoba harimwo ibifitanye isano n'ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Nagomba kugira ngo tubitahure neza, twumvirize umusesanguzi yariko aravuga ukuntu Paul Biya yashoboye kuguma ku butegetsi igihe kirekire. Uvuze yuko hatwara abantu ataco bashoboye aba mediocre, ugomba kuvuga iki? Ni muri leta y'abataco bashoboye, les mediocre. Akagwi k'abantu ataco bashoboye, agize umuryango w'abanyavyaha. Ikiga ca leta baracunyuguje. Umukuru w'igihugu yarabaretse barabikora. Mu gihe udafise amaboko acafuye canke remesare ntibashobora guha amabanga. Uvuze ngo perezida niwe yabigizemo uruhara, ngo utakoze ivyo vyaha perezida ntaguha amabanga. Niko leta yacu ikora. Bose niwe wasumvye ububasha. Ni gute yokugumiza ku butegetsi? Esha rero abo bantu ataco bashoboye kugira ngo baba bansi babansibiwe. Isiguro afata abo bantu ataco bashoboye akabashira hejuru y'abashoboye, akabagira abakuru kugira ngo babandi bashoboye ntibazoduza umutwe na rimwe. Aho kantu gasubiremo twumve. Abo bantu ataco bashoboye abagize abashefu babo bashoboye bariyaranja, abo bashoboye ntibigire baduza umutwe na rimwe. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Yuko perezida wewe aca yiberaho atangorane, kuko bamwe ataco bashoboye niwe bacaguma bahonda mu mutwe babandi bashoboye. Yaranje kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ashoboye aduze umutwe ngo agomba atore umuti w'ingorane. Yaba namwe umushikiranganje ashitse muri iyo ntebe aca atangura kurondera abantu bashoboye, akagura kubigizayo. Umuntu afise diplome nini canke afise experience muri ministere agaca amwigizayo, agaca azana abagenzi biwe agaca bashiraho. Reka ndabahe akarorero kamwe. Ufashe umushikiranganje aje gutwara umushikiranganje bw'ikigega ca leta, abazomufasha ntiyaza yuko barondera gute. Abazomufasha aragenda hariya ku gatumba akazana wa mwarimu umwe atazi n'ikintu wibera muri ministere agaca amuterekaho. Ibintu vyose rero vy'ubusuma agaca bikora mu mutekano ntangere. Nuko babikora. Ya perezida wa Cameroon nuko yakoze. Yakoresheje abadashoboye kugira ngo bagwanye abashoboye, hanyuma yigumire ku butegetsi. Ugiye kurubiraba rero ubu niko bihagaze. Wa muntu atashoboye agomba kuguma muri ico kibanza, abanza kwirukana babandi bose bashoboye. Afata amahera akayakura mu kigega ca leta. Rero yivye ayo mahera muri leta agaca yaha abanyagihugu. Abanyagihugu ntibaba bagikora, nta guhana kuba kukiriho. A été anesthésiés. Abantu ugasanga babayeho nka kurya k'umuntu yatewe anesthésie, donc ntibabone ibiriko biraba, bagashigikira mwene abo bantu. Akantu ka anesthésie murakumvaga yemwe? Nibaza yuko muca muvyibuka ico cigwa twaragikoze tuvuga ku vya anesthésie. Hariho abantu batewe anesthésie bakwiye kuronka antidote. Reka tubandanye n'uwo mugabo abandanye atuganirira.
abana b'abarimyi bagahawa, abana b'abarimyi ba kakao, ugasanga baravuze n'akazi, ugasanga bababwira bati tukicangaja nta kazi dutanga. Iki ibitaro ugasanga bifise ibikoresho, ntibagomba yuko abantu bagira amagara meza. Voilà, ndatanga nk'akarorero ngo yabajije mu butu ati nokora gute kugira ngo mari imyaka myinshi ku butegetsi. Comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire il faut affamer ton peuple. Aramubwira ati kugira ngo mare igihe kirekire ku butegetsi nuko abanyagihugu bawe ubasonzesha, nuko bo kwamira mu bukene bakamira mu nzara, aho uba wabafashe. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois entre 1990 et 2000. Abakozi ba leta barabakase amahera, barabakase imishahara. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars il dit ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le mois. Ugasanga abafonctionnaire barageseye ntibashobora no kuriha inzu, ugasanga ivyangombwa ntavyo bashobora kwishoboza. Alors qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça. Jewe umufonctionnaire rero agira ati ok, jewe umushahara nkorera ni nkuko mpembwa imisi 15. Voilà, ubukwiranye n'imisi 15. Iyo yindi misi 15 rero kugira ngo mpeze ukwezi nta handi nzoca ndayakura mu bantu. Ayo rero murumva yuko atahandi ashobora kuva, acava mu giturire ugiye kugira ngo uronke service. Voilà, nuko banza gutanga igiturire. Comme ça que Biya a fait son système. Uko niko Biya yakoze système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Babandi ataco bashoboye bagumiza ijisho kuri bamwe hari ico bashoboye. Ni ba maneko w'umukuru w'igihugu. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il y a pas iteka ry'igihugu, icubahiro c'igihugu capfuye. Abanyagihugu bishwe n'ubukene. Pas d'école, il y a pas de route, il y a pas de ceci. Regardez. Ugasanga nta mazi, nta iki, nta kiriya. Voilà, ibintu vyinshi ugasanga birabuze mu buzima bw'abanyagihugu. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Voilà. Mu 1989 umushikiranganji wa fonction publique yaravuze ati muravuga yuko twiba none murafise ivyemezo. Autant le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir faire sortir. Umukuru w'igihugu wewe yarazi abiba bose, ariko nta kintu na kimwe yabagira. Ayo madosiye yarayazi, nawe yaba ariko ararunda ivyo wiwe. Muraje kumva ingene Paul Biya yabikoze kugira ngo ashobore kumara umwanya muremure ku butegetsi. Njishemwo kano kantu, umuperezida wa mbere amaze imyaka myinshi ku butegetsi muri Afrika n'uwitwa Obiongwema Theodore wo muri Guinée Equatoriale. Amaze imyaka 45 ku butegetsi. Yabwiye ko mu 1979 murumva yuko asumvye imyaka 3 Paul Biya. Nuko rero navuze nti reka tugire comparaison canke reka turabire hamwe yuko iyi systeme Paul Biya yakoresheje, turabe yuko mu Burundi atariyo yobiri kwirakoreshwa kugira ngo umugambi uri ku butegetsi urambire ku butegetsi canke umukuru w'igihugu arambire ku butegetsi. Voilà, ivyo rero tubirabire hamwe. Murazi mwese yuko haheruka kuba amatora mu gihugu c'u Burundi, kandi ababura amatari baza barashizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Ariko mwibuke yuko twababwiye duti none umukuru w'igihugu yoba arabiki
kugira ngo ahe amabanga abantu wenyene yavuze yuko ari bimaramare, ari abantu ataco bamariye igihugu, ari abasuma, wenyene akavyivugira. Mugabo tukaza tubona abahaye amabanga akomeye mbere gusumvya ayo bari bafise ubwa mbere. Akarorero ka mbere twatanze mu bashikirijwe amabanga mashasha nako wahoze ari umukuru wa Sosumo canke umuyobozi mukuru wa Sosumo. Mwarumvise mwese amajambo mukuru w'igihugu yamuvuzeko, ntiyari amajambo meza na gatoya, mugabo abantu baratangaye babonye amugize buramatari w'intara ya Bujumbura. Jemara nimvira cenze fata batwara ayo mashirahamwe yose ari kwinjiriza amahera igihugu, ndabajane kuri stade abantu babone kugira aho bazoza baraca hose babivume tubavumire kuri stade babivume aho bazoca hose bavuga bati wa undi mwamubonye gushika bapfume bipfungira mu nzu nta kamaro. Genda muri Sosumo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifite. Nimwaba rero ariyo mission mufise gusambura Burundi tugira duhangane. Muri Sosumo barambwiye ngo urumva ngo dukora duhomba, ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe kova ngo priva imaze kutuzanira mu gihugu murabadadaza nk'abandi, ahubwo solution liberalize isukari. Muribuka ukuntu wahoze atwara Otrako yatembeje abanyagihugu, ukuvuga ngo agahomvya abanyagihugu, umukuru w'igihugu wenyene akamwibariza akavuga ati ndazi yuko ngaha hari biturire bitagira uko bingana, warahombeje abanyagihugu, nawe nyene akavyiyemerera. Hanyuma tukaza twumva yamugenye kuba umuyobozi mu bushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro. Nateza ushaka kontrol technique amajahe n'amajahe. Kontrol technique zabomba gushigwa aho buzeye zari zisanzwe zitangirwa no kuvuga Bujumbura, Igitega, Ingozi n'Uburundi. Ushiko na Mose ziko aho bashoboye gukorera. Ushika umunsi aho bashoboye gukorera ni Bujumbura. Ni kuvuga yuko umwene gihugu mu Cankuzo, wo mu Ruyigi, w'Igitega, wo mu Rutana, bose bamanuka Bujumbura. Bose bamanuka Bujumbura. Urumva igitoro babatanze ngene kingana? Yego cyane. Urumva umwanya babatange nungana? Yego cyane. Uwo kontrola amahera bamaze gutakaza. Ko yaharurangana nka gute? Ayo mahera amaze guhomba ni menshi, sishobora kwiyestima mu gitigiri. Urumva ko ari menshi. Amagarira deje wa police. Nakamara mazaka. Abe n'igihugu guhomba tubona ukunyene ko. Deje wawe turako ntasubira kuhinjira. Nabajya batwara irya societe ntibasubira kwinjira muri Otrako. Basubira gukora bose urabasohora bazosubira gukora tubahaye inde ntumbero nshasha. Igihugu ntigica gipfa ku munsi umwe ivyo ari byose. Kuko nubundi ibiturere biriko biriragwayo ndabizi byose biriko bibera ko kajagari kose kavuye kuri ivyo. Sawa. Nivyo. Nukuvuga ngo atanu umwanya uheze uyu nyene Albert Maniratunga yagenywe mu bushikiranganji bw'amahinguriro n'ubudandaji. Abantu baribaza bati none
bigenda gute ko umuntu ibintu vyo muparanganira ko excellence akavuga ati ibi bintu ntibishoboka hanyuma mu kumushimira agacamuha igiti nk'ico ntiriwe ndaja kure muribuka ivy'urugomero rwa Mpanda ukuntu wahoze ari umushikiranganje yahawe n'agashimwe ariko umukuru w'igihugu yari yabuze amajambo akomeye nawe ntimubona ko inzozo zabomotse zitarahera kubakwa kandi murumva ko bamaze baci babariha ibice 60% vyararishwe niyumvirize abo bantu bitwa ngo nibo bariko bakorera bene gihugu nakamaramaza na jenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza wara wahoze ari umushikiranganje w'ubutare n'agataka kome mani rakiza ivyo bintu vyose vyarabaye atazi n'ikintu na kimwe wara yari umushinga amateka kandi n'ubu yasubiye gutorwa ngo abe umushinga amateka mu ntara ya Bujumbura raba namwe amaradiyo amashirahamwe adaharanira inyungu za politike orikome yaravuze irasubira avuga ati wo muntu yarivye raba ntibishoboka mukurikirane ariko nta muntu n'umwe yamukurikiranye nta butungane ntaki ubu yasubiye kuronka igiti cyo hejuru none ibi bintu twavuga yuko ari biki ukusukurenganya abarundi urona akarenganya akasa gasuzuguro yemwe dusuzuguro hanyuma ngo nibo baduserukira ngo tubakomera amashi tubonye ngo bategetsi barace wara tubakomera amashi agasuzuguro umurundi asuzugurwa kararenze kugira ngo sintwara umwanya muremure mbega mwumva ivyo abari mu mugambwe uri ku butegetsi bakora mu Burundi mwumva vyo bifitaniye isano n'iyi systeme ya Porobia hamwe vyo bifitaniye isano ibi bintu vyodushikana hehe vyoshikana he Uburundi ibi bintu vyodushikana kuri yambona kazoza umukuru w'igihugu ibi bintu ntababizi na gatoya ntabazi abivye canke arabirekera wara kubera bazi icyo ariko arakora kuko nta muntu n'umwe mu bavuzwe mu badondaguwe turumva yafashwe iyi systeme yobisa niyi yakoreshejwe muri Cameroon bo nakabazo ndababajije namwe maze iminsi ndiko ngenda mu ntara ugasanga buramatari niwe wa mbere ari mu basuma iyo ntara yotera imbere gute igicumuro ca kabiri sinteba kwiba abanyagihugu kwihagira ubutunzi abanyagihugu babiriya kuya musitanteri niwe musuma wa mbere bagize fraude ahubwo nawe azamu iyo komine yotera imbere gute kandi kibabaje nayo mafaranga ahera mu mifuko yatwebwe ujyashika mu gisagara cya muri me ahera mu mifuko yatwebwe nibaza yuko tubazo nabajije duhagije imana nibahezagire yatwibandanize kwa rugendo rwacu maze tugaruza umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye ikaze kera turavira abahungu bawe muri kumajya muri ita etaje ntibariye bararengeje nabateka mitwe gusa baramaze kugira amasirikwi ico nagire nshikirize ngaho niki udashaka kubivamwo eje bizomushikira azovuge ngo Jesse navuze mushikiranganje wa mbere iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka haraje daimoni mbi baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu ndababwire cyari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire n'ivyakozwe n'umuntu n'ivyakozwe iyi ni laboratoire zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba nibikoko kabisa